Gire Kristo ngira ndababwire kirete mu mpera papa wacu ari nakundana afite umutima w'urukundo bigeze kuri twebwe abana biwe byabari ibindi bintu yaradukunda nk'abana biwe ntaco twabuze yaraduha byose yaratuba hafi nyina umuvyeyi wacu nta byinshi ndababwira ko ahantu bavuga sinaheza papa wacu turamukunda aruhuka amahoro. Nibyo arakoze kibondo. Dusabe rero byaguruke kandi kugira ngo begereze ariya ruhafu, hanyuma utanga akanya ko gusezera bwa nyuma ku muryango. ubuzima nuhe umuvukanyi intsinzi yawe, natwe uturemeshe twumvire Mukama. Mukama twumvire, Kristu dusaba Mukama soko ry'ubuzima, ni wowe waduhaye kubaho n'umutima wifuza guhoraho. Raba rero mvyeyi nzima, amarira n'amaganya turimwo, uheze wumve ibisabisho vyacu, ukiza urupfu umuvandimwe Gabi Bugaga, mushe mu gahimbare kawe bagasangira n'abera nawe ukikije. Tubisavye twifatanije na Yezu Kristo Mukama wacu, amen. Ubu naho duhezagire uruhafu. Shungura umuhezagiro wa muri kico, bezu cyoro umutima uyu tugire tubike ngaha, bone gusangira n'aberanda bakanyamuneza k'ijuru, tubisabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Murakoze cyane umukozi w'Imana. Ubu naho mufata ibyicaro tubanze duhe ijambo umushikiranganji w'abakozi n'akazi no gutekaniza akazoza ashike hano kugira ngo adushikirize muri make ibyaranze ubuzima bw'uwo muhisi duherekeje uno munsi. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, muryango w'amaraso w'umuhisi twabuze tutanka, mushikiranganji Gabi Bugaga, inshuti, bagenzi, babanyi, shengero ry'Imana mwese mukoraniye ngaha, nagira ngo munkundire ndababwire muri make ubuzima bwaranze umushikiranganji Gabi Bugaga akiri kuri iyi si
y'abazima. Gabi Ugaga yavutse itariki nkumbure ntiyamenyekanye neza, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977 yavukiye ku musozi Higiro muri komine ya Muhuta, province ya Bujumbura. Abavyeyi biwe ni Bugaga Patrice na Simbagije Judith. Amashuri yagiye ariga mu buzima bwiwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 985 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 yize ku ishuri ritoyi yo mu Rugombero. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 yize kuri seminare ntoyi y'Ibuta. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000 yize ku ishuri ryisumbuye ya Lycée Dirac Tanganyika. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yize ku ishuri kaminuza Université Lumière de Bujumbura, acaronka urupapuro rw'impamyabushobozi mu gisata ariyo bita lisansi mu gisata cyo gutumanako amakuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003 yabaye umumenyeshamakuru muri CCIB FM+. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yaragize imyimenyerezo y'akazi ico bita stage mu gisata mpuzamakungu PNUD. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yabaye umumenyeshamakuru kuri radiyo Ijwi ry'Amahoro. Kuva itarike 1 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika itarike 2 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017 yari umumenyeshamakuru kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Kuva itariki 2 ukwezi kwa gatanu ibihumbi 2017 yaronse amabanga yo kuba umuhanuzi mu gisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nkenguzamateka. Itariki 2 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2018 yabaye umuhanuzi mukuru muri ico gisata nyene c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya mbere kwezi k'ukwenda umwaka w'ibihumbi 2020 yabaye umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umuyobozi
w'igisata kijejwe amakuru mu nama nshingamateka. Kw'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umukomiseri ajejwe ibikoresho mu mugwi w'igihugu ujejwe amatora. Kuva itariki 5 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025 kugera ku itariki 16 ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2026 ari naho yashengera yari umushikiranganji ajejwe amakuru n'ibinyamakuru. Uwo muhisi rero akaba mu rugendo rwiwe bwo muri ubuzima Imana yari yaramuhaye ingabire isumba izindi zose, akaba asize ibibondo 4 bikiri bitoyi bikeneye ubufasha no gushigikirwa, na cane cane ko bakiri mu mashuri. Imana nyene isi n'ijuru yoyo ibigira ikabigirura imwakire mu bwami bwayo. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje kuri iryo jambo ryerekeye ubuzima bw'umuhisi duherekeje no munsi. Ubu naho twagomba duha akanya umwe mu bo bagendanye agire icyo ashikirije. Jean Petit. Umwe mu cubahiro Imana yamuhaye, nshuti bajyango, namwe bagenzi b'umushikiranganje Gabi Bugaga, tugire Kristo. Mpagaze ngaha nk'umwe bagendanye, ariko sino kwibeshera ngo twagendanye umwanya munini, kuko jewe twamenyanye mu bihumbi 2013 duhujwe n'ibikorwa nari njejwe ico gihe nawe n'imirimo yakora, kuko yaraje kugira couverture médiatique y'inkino nariko ndarongora. Ico gihe aza yashitse ashwashwanutse nyene kujya yari ameze, ashika abaza ati ninde ni araba ivyo bintu, ibi bintu tuje gukora. Baca bamwereka jewe, à l'époque nari mvyibushe kurushaha, aca aratangara ati wewe ibi vy'imipira urabijamwo ungana gutyo. Hanyuma ubucuti buheraho, kuko bose kuri tele banyita president, bona umujournaliste aja nyubahuka, inkuru ziba zihereye aho. Tuca dutangura kuba bagenzi gutyo, ariko ntababesha, uwo mwanya mutoyi namumenye nukuri waranyigishije. Gabi yarafise amakarite amwe ntovuga, nibaza ko bari ngaha bose bamuzi, bari bazi yuko ari umuntu ashwashwanutse. Ahari hose haba ari ahantu harakamwemwe.
yari umuntu kiretse ibyo byo gutera inkuru. Gabi yari seriye mu bikorwa. Hariho igihe jewe namubonyemwo twarakunda gucokozanya, murabona ibi byo mu Burundi, nkamucokoza nti we namba ari wowe uri umuhutu w'ama place kukomeye gose kandi bavuga ko abahutu ari bo bakomeye, akaca twenga tukagira jaho mvugira ko yarakomeye birenze. Ndibuka turi muri kampanye ya 2020 twari muri equipe imwe, tugeze Ingozi harabaye programme tutari twagize kuko twari sanse hari un premier mai, haca haba ico twita petit rassemblement, tuca tujivumbi tugarutse imodoka iragira pane. Wewe na equipe twari kumwe kubera twashitse nka minuit dutegerezwa kugenda kuri mu Kirundo centre 5h, ntiyaryamye kweri. Ndibuka ico gihe twari kumwe na SN Dorian, Gabi na equipe yiwe yarimwo abitwa ba Bosco ba Jaguar, baraye barakora. Mvyutse nzi ngo ndazindutse sanga baricaye, catamubaza none we nturuha nta bimwe twagira. Ijambo yambwiye ngo rega igihugu ngo dutegereza kucitangira, ngo nakumvise uri kuragona, ngo cambona yuko tutogona twese. Ako kantu karantravaye ku buryo iminsi yose yakurikiye tutagiye kuryama twese narifata, aho ni ntahe nagomba shinge y'ukuntu yakunda ibikorwa. Ikindi kintu, Gabi yarafise urukundo kweri. Gabi jewe n'ubu unye yari umushikiranganji, ndamutelefone yavuga yaje. Ni Gitega, abo babanye Gitega barabizi, nta kwezi kwahera tutabonanye. Tugatera inkuru nyene tukanezerwa, ariko nkuko babivuze Imana ntiharirizwa. Gabi numvise yitavye Imana, vyarangoye kwakira, sinari na hafi ngo nje kuraba ndemesha umuryango, ariko nashaka kuremesha ibibondo. Umwanya muto naronse, mwarabonye ko nabaye hafi yanyu. N'ubu jewe ico nobemerera nuko nzobaguma hafi. Abagenzi ba papa wanyu benshi ndabazi, sinovuga ngo nzobafasha ntavyo noshobora, ariko turi kumwe n'Imana nibaza ko bizogenda neza. Uwaserukiye leta y'u Burundi yabivuze yuko mukiri bato mukeneye ubufasha. Tekerera ijambo ry'Imana nabonye ribiri mu Abaroma ikigabane 18 murongo wa 18 niwo umaze iminsi undemesha. Handitswe ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Niryo jambo numvise norangiriza ko ndabwira yuko tubuze kweri, turabuze, ariko nibaza yuko Imana izoduhoza. Yesu ahezagire. Muri protokole badufashe begereze Naomi umwana we mukuru muri umwanya nyene wo gushinga intahe. Gire Kristo. Ngira ndababwire Kiyete Montaya, papa wacu ari umuntu akundana, afise umutima w'urukundo,
bigeze kuri twebwe abana biwe byaba ari ibindi bintu. Byaba ari ibindi bintu. Yaradukunda nk'abana biwe, ntacyo twabuze, yaraduha byose, yaratuba hafi nyine umubyeyi wacu. Nta byinshi ndababwira ko ahantu navuga sinoheza. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nibyo. arakoze kibondo. Dusabe rero tubyaguruke kandi kugira ngo begereze ariya ruhafu, hanyuma dutanga akanya ko gusezera bwa nyuma ku muryango.